akora ibintu tuje muri tournage tuduge mu misozi n'amaguru rero aho tuduge mu misozi sinzi tugende gukorera ngaha ukaza usanga ugiye ariko aragukoresha toujours yigira acteur principal actrice principale wewe uguma inyuma yiwe umuduza umva twe tumuterure twe tutigera twavansa kumbe wewe hari hano ashobora no kuronka kuja gukora ikiraka kanaka publicity akagira icaro saka cyangwa ngo ni mubizi ntituratera imbere kubera iki none tuguma turuha. This is Andi Umoja TV. Bwa mwe misozi duratubabwira misozi vya biganiro biryoshye cyane uzosangamo abastar batandukanye baba mareresi abaririmbi bari nahoza indirimbo z'Imana. Kuri mic murabona muri kumwe na Diama ama inyuma ya kamera hama hari yongege imisi yose. Ariko murabona imbere ya kamera y'abantu babiri. Ariko rero abaye gutubwana ibintu byinshi cyane reka tumaze akakamwemwe iyo gahe karava hama mu nyuma twidondora akamwemwe niko namba muri kurana uniko yama apita mu gutwenga yamara okay kwitwi present basi mwitwa bandi nitwa MARRIAM biranyisha Mary de MARRIAM. Oh no, Mary MARRIAM. Mary kira kwa kenshi cyane kenshi ku marezo sosio iri mail wiki Betty yarazinye hadi ntabwo nazimye mbugusa narasubiye inyuma gatoyi naratanguye nkinana na ba Mr Pompompo ndavayo narakinanye na ba The Grid ndavayo hanyuma ntangura KACA MANI amaze gupfa nabaye nk'udende kure gato nasabanye handi nabitoye kuko mu nyuma ndafite nakoze kora hanyuma maze kubikora kuko abo twavuganye ko dukorana twavuganye ibyo twavuganye ntibyashoboye kugenda nkuko nabishaka kuko tuko turaramuka ikintu cyose tugikore nk'akazi je ikintu cyose no nk'akazi rero tumaze kumvikana ikintu kikanka ncampagarika hanyuma nkarindira nuko amugahagarika ukarindira be yose tutagiye kubeshanya hirya no hino umuntu arindira hajya hari carindiriye tubwiye ikintu rindiriye ndari bibaho ufise Imana bon hari umuntu yakunda kumbwira umuntu wa mbere yanyigishije cinema yakunda kumbwira ngo ikintu cyose dukora ngo tukivyaza umusaruro rero je uri kurambwira ko ubunoja gukora atakintu ninjiza ngo ndiko ndarondera ubustari ngo ndiko ndarondera iki no nkeneye ko hari cinjira kuri zijya nguvu ndiko ndakoresha nanje mbone yuko hari kiriko kirinjira kuko kuja kuri kamera kuja kuki twogenda tukabikora twabikoze imyaka myinshi jewe nabitanguye muri UNICEF turi mu bintu by'abanfa journaliste ndibuka narakoze court métrage hewe hamwe nyene mbona yuko mvuga ati ego kuko nararonse agashimwe mugabo munyu mugakora ibintu tuje muri tournage tuduge mu misozi n'amaguru rero aho tuduge mu misozi sinzi tugende gukorera ngaha ukaza usanga ugiye ariko aragukoresha toujours yigira acteur principal actrice principale wewe uguma inyuma yiwe umuduza umva twe tumuterure twe tutigera twavansa kumbe wewe hari hano ashobora no kuronka kuja gukora ikiraka kanaka publicity akagira icaro saka cyangwa ngo ni mubizi ntituratera imbere kubera iki none tuguma turuha jewe vraiment ikintu kitanyinjiriza sindimwo
abarondera ubusitare biruke siho ndondera amafaranga. Mary no musi turamukeneye keke pare akaje gukina filme sene kuri wowe uvuga ati umwanya ndawuharurira umwanya ni noti petete ko harwa ku munota ko kuri sene cyangwa harwa kuri saje cyangwa ku munsi Mary ku isaha tumukeneye basi duhore ku isene basi duhore ku isaha cyangwa ku isene. Okay, ku isaha ku isene. Okay, reka ndakwishura. Sinovuga ngo twoharura ku isaha canke kuki, hari abantu bashobora kugusaba nk'abantu muba mwarakoranye kuva kera bakabwira ati Mary tugomba dukora ikintu kanaka ingo dufashe n'ubu muri iyi ndwi ndafise tournage n'umuntu anzi kuva kera yambwiye ati vraiment ndababara kuba impano yawe yicaye fasha uze dufashanye ni ikintu dushaka gukora gifise inyigisho kanaka kuri we afise ico ariko araviza urumva aransaba nta buryo burimwo ariko urashobora kuza kumfasha nk'umugenzi nk'umuntu turi muri dukora akazi kamwe nk'uyo sindamubwira ati mama amafaranga muganga umunsi no kumva ko yarose amafaranga ntananyicarike ngo ngure n'ifana umva kundi musi azonkenera ntazomwemerera. Murabizi gute ko atari project afise? Bon nta kintu na kimwe wokorera musi y'izuba kitamenyekana uko yokora kose tuba tubibona turavyumva nta banga rihari kwisi gusa hari ikintu dushobora kuba tuvuga ati dukore kugira winezereze hari abari muri comedy canke je vyose naravanga muri comedy nariyo muri filme nariyo umva wasanga aho hose ndiyo mugabo ndibuka hari umuntu nakoreye scenario mu ndirimbo hanyuma mu nyuma candonka uwundi arambwira ati shaka nkoreye scenario mu ndirimbo nabonye umuntu yayikoze iyo ndirimbo cenda vyibuka urumva hanyuma acambwira ngo urumva nta kintu kirimwo ngo urabizi ni gukora igikorwa c'Imana ko rasanzwe nkijijwe namubwiye sinoreka kugufasha ndagenda ndamufasha scenario turayikora indirimbo vraiment iragugwa yarakoze concert indirimbo iragugwa yarampamagara ambwira ati nukuri ti nimbizi indirimbo zaguzwe ijya ndirimbo wamenga niwe wayikoze urumva ti indirimbo babona wo hakubona je ndiko ndaririmba bivanye n'ukuntu wayinkiniye neza yarampamagaye vraiment arambwira ati akiri ni gift yawe kandi yampaye gift nziza n'uyu musi ndayifise no ndavuga ati nayikuye muri cinema mu mpano yanje urumva mukadusanga umuntu agutigitishe yinjize ntanaguhe meme nifana cyangwa kubwire basi warakoze ahubwo akagucako nka bisi yuzuye bijya bintu birababaza. Umva abandi abatari ko bakina wari umuntu ashaka gukinisha always acteur actrice principale muriko muramuduza mwe murabafigira mu kintu bisene kamwe 2 3 ibintu mwe nivyo urumva ababikora n'abantu babi uratubwiye ko usenga Mary usengera je ndi umukristo usengera muri Eglise Emmanuel muri abasenzi basanzwe canke uburi muri kuko mengo sinzi ahantu ko maze kuja muri clip seke nahiye imbere pasteur mama pasteur kwa utivwa dumuririmbyi no muri ushaka kuvuga ubutumwa yego barabishi bon ubutse nk'ibirimwo cane gusa kera mu myaka ishize narabikora muri generation yanje baraduha umwanya tukabikora kugira ngo bashoboye kuduza impano zacu ariko sinzi ko nasanze atari impano yanje ntavyo nzi n'ukuri vyarazimye. Cyangwa uri fiance sindi fiance kuko urabona yaba umuntu amaze kuba fiance no kuvuga baba baramaze kumushira ku ikimenyetso ariko arahari mugabo bigize turi mu gutumirwa vuba bizoza sinzi igihe kigeze bizoza ariko arahari. Merafise aba ex banga aba ex cyangwa nta numwe aya baba usanga batabafise n'abasanga usanga bafise nk'iki sino hava mbesha babiri ngege wavyumvise ngege ngira afise cameraman afise nka try anyway reka abaye kuduheza ikiganiro
utubwire akajambo abakurikirana Sandi Umoja TV ndetse n'abagukurikirana nimba hariho ibikorwa bihabira kogwa canke ibikorwa vyitegurizo kuzoba mu minsi mike iri imbere utubwire aho tuzobisanga naho tushobora gusanga ibikorwa vyawe byo byarakozwe kuko arabakurikirana Sandi Umoja TV peut-être bakubonye njya mbere canke bari bakumenye bakubona uri en circulation ku ma réseaux sociaux ariko ntibatazi ibikorwa vyawe aho bigereye n'umwanya. Nibaza yuko ikintu ca mbere nubwira abakunzi ba Sandi TV jewe ushaka kumenya ibikorwa vyanje aho biri nico gituma nababwiye ati jewe naciye ahantu henshi kuba nekereje rero oya nsa nkaho nahagaze gato kuba nkiriko ndagenda rero bon mpagaze muri uno mwanya nuko hari ikintu ndiko ndategura nuko hari ndacicaye ndaciyumvira jewe nde muri sinema mbe mu kibanza ikihe nukuvuga jewe ibikorwa vyanje uzobisanga ahantu hatandukanye uzobisanga kuri YouTube ya KACA MANI uzonsangayo kuri YouTube ya impano comedy narayikoremo igihe kitari gito naho nyene uzobisangayo umva aho nta hantu ushobora gusanga ibikorwa vyanje nagiye ndakora ariko kuri uyu mwanya uwunkeneye nka jewe nyene vuba tereye no tuzobimenya mugabo turumva yuko ava katwanze habazo hari turumva yuko ufise inzira ndende wahereye 2008 canke 2010 no okay wagize urugendo rurerure gushika kuri no mwanya mugabo bado aracyavuga ati ntakiriyo eske niki kivu cendi kapa ireresi mu Burundi canke muri comedy mu Burundi akajambo kamwe nk'umunota umwe hama kurotire kiganiro. Bon jewe nagize urugendo rurerure natanguye kubikunda ndi nko mu mwaka wa 6 gusa ico gihe nari mu bintu vy'abamfa journaliste niho wasanga bakubwira ati iciyumviro cawe gishikirize mu kwandika hama tugukamere ugikore maze gukora bon bona nyene bararyohewe n'ikintu nakoze baravuga ati wow tukoze ikintu ciza je rero ndi umuntu abandi barandika ibintu nyene bo yiyumvira nka filme abaraba nka dessin anime mugabo je nanditse ibintu sinzi ndakogwa ko cane n'abana batagira bantaho nikora abana bifuvyi iki ico gihe numvise ari co kintu nokora ko umwana ashaka kuva kwishura kaburi cafungura iki ndagikora baragikunda cane canavuga ndiko ndiraba gucyanye eti bwabo ndi ndashoboye campera ngaho ndagenda baranyigisha cinematography ndibuka aho nyene tutatangwe cinematography kuva kuri ico gihe gushika kuri no mwanya ivyo byose nta bintu byinshi wahabonye ni igiki catumye dufata au niveau national mu gihugu cy'u Burundi ni iki gushika kuri no mwanya ubona ati gizibiye reresi mu Burundi kugira ntitere imbere. Bon ikintu kibizibiye kubwanje hari haho tugeze ndabona ko biriko biraza ikintu kiriko kirazi ikizibi nitwebwe nyene uti gute twebwe turakora ibikorwa vyacu uraheje kugikora ntugipromotinga notagipromotinze inda zo kwirukira umwese ashaka tala yiwe ayipromotinge ni wowe nyene hanyuma tukagira na twebwe kandi urunani nico kintu ca mbere gikenewe twagiye tubona amafilme y'abatanzania ugasanga uyu akinangaha anye kubera iki ariko aragenda kuduza abagenzi biwe umva barakundana tudakundanye twebwe hagati yacu ngo bari twe tubiduza nta muntu umwe azoza kubitudugiriza. Sawa turagushimiye Mary ku mwanya waduhaye turazi yuko waruvuye mu activity yawe ya misi yose tukongera dushimira abakurikirana Sandi Umoja TV kumwe n'abana badukurikirana murumvise mushobora gusanga ibiganiro vya Mary muri impano no kwa Vince KACA MANI hose muzobisangaho ndetse navuba akabavuga yuko agiye kugaruka tubana dusaba mu Rwanda mugira subscribe amashare ndetse n'ama-comment mandanya mudutera intege ndongera mutera intege abasare banyu tubashimira kungene Rwanda ya muteza imbere n'abanyu n'abasare bose ciao.